baratwigisha comment kwirinda les rapports sexuels, kwirinda des cadeaux empoisonnés, kwirinda kuja kuramutsa n'importe qui à n'importe quel endroit. Ego turavyiga cyane kuvuga ko batwigisha ngo twirinde zitipfujwe cyane mu kwirinda twita ko ni copinage mu Gifaransa. Mugabo iyo copinage nk'abajene nka twebwe nta kuntu twobirinda ko twambaye mu gihe abantu, ariko batwigisha hanini ku buryo kuntu twobishyize kuvuga no copinage kuntu byifatamo kugira ngo ushobore kwirinda nk'akarorero gukoresha prudence. Niyo mu bintu twigisha nuko murakoze. Ego turavyiga mu makuru ya FPH baratigisha ukuntu bokwikingira gukora inda zishushu. Baratigisha icyambere na mbere hariho igihe ushobora kuba muri kumwe n'umuhungu ukuntu wovyitwaramwo, kuko hari igihe mushobora kuja nko kuramutsa umuhungu ugiye kumuramutsa usanga muri chambre ariko umuhungu ugasanga ko gusaba yuko mwoshobora kuryamana mu gihe ariko arabigusaba ukibona ko byanse bashobora kubabwira ati ushobore kwikingira mu gukoresha prudence kugira ngo ntushobore gutwara inda y'ishushu. Neza cyane nk'umuhungu novuga yuko kugira ngo ushobore kubasha kwikingira ivyo bintu ubwa mbere ntabwo uri kukingira wenyene ahubwo uri kukingira na mugenzi wawe. Urashoboye kwihangana, byase yuko wihangana ushoboye gukoresha mu kirundi bita agafuko mu Gifaransa ari preservatif canke condom kushatse, gusa iri bien approprié ni y'umuhungu kubera ni iri bien ni iri conseiller ni y'umuhungu ni iri conseiller. Ama bitagenze uko ego d'abord abstinence donc mu kwihangana, hama mu gihe bidakunze naho ko wihangana urasiye gukoresha preservatif kugira ngo wirinde donc inda zishushu inda zidashaka. Urashoboye gukoresha preservatif, niyo méthode mbona nziza kuko ni naturel ariko ni méthode iri efficace. Déjà premièrement, je n'ai guillée parce que j'étais passionnée par la gynécologie. Tout est en rapport avec les comportements des filles, les maladies, etc. Ça, vu que twigisha nous baba choisir le thème twiga ce trimestre, il va jouer quoi aborder le thème comment éviter les grossesses non désirées. Kutuvyiga sadufite twebwe duhurikiyemo tuvyigiramwo bazi inyigisho zijanye n'iyo sizo mutubajije yego ku rwego ruhagije. Wabyonze jewe navyumvira kwijamwo ariko byanjemwo ariko ndashaka kubimenya byinshi kuko hari ibintu byinshi batiyagira batugira ukuntu twokwifata igihe uri kumwe n'umuhungu. Ego narayigeze muri club santé. Ikintu ca mbere babanza kukwereka nuko kugira mwene ivyo biyago ari vyiza cane ko bihanuwe kugira mwene ivyo biyago en tant que jeune, kandi urazi yuko usanga bigorana rimwe na rimwe namwe murabizi. Ego mubiri ni atari oya kubera ko kw'ishure turafise ama club mugabo urumva club santé umwanya ibako nanje mbafise indi club ndongoye. Si byiza yuko abana bakiri batoza baraja mu bintu by'ubushurashutsi hataragera ntiyabaharagera. Ni byiza ko baza baravyirinda ikintu cyose kibajana mu ngeso y'ubushurashutsi bocirinda hakiri kare kuko birafise ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo. Bisanzwe hari abaca baja kubaka hataragera bigatuma amagara yabo asinzikara. Nico gituma rero mvuga nti kumbure umwana si byiza ko zaraja muri ivyo bintu, hari babiteye kwegerwa n'abandi. Sibyiza ko barumviriza impanuro zitarizo, impanuro zijana mu bintu by'ubushurashutsi boza baravyirinda cane.